ni mu gisagara ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Rahim tey shoot yarko piruciye hanze, umupira no gusubiza mu kibuga n'uyu musore Ibrahim nyegori wa Musongati. Reka tubabwira ata abakinyi batanguye mu kibuga. Mwigori ni musore Serge, Niyonkuru Karim, Prince. Tutanguye ku mugwa Flambeau du Centre, batanguye mu kibuga ni musore Serge Munyegori, Niyonkuru Karim, Prince, Leonard, Asman Amis, Emega Kiza, Abdul Karim, Enoch Parfait, Juma Muhammad hamwe na Rahim. Ku ruhande rwa Musongati ni Masud Abdallah, Alberto, Benjamin, Roger, Isa, Ibrahim, musore Aaron, Prince, Eric Ndizeye ariwe capitaine, Ali Diselemana na Irakoze Said. So afise na Ali Diselemana afise umupira tey shoot ariko umupira kwa bashana abakinyi ba Flambeau du Centre tey umupira imbere yake ariko umupira kwa bashana Abdallah Masud Abdallah lakini umugwi wa Vitalo yakini migikoma komeyano Vitalo ari mu bakinyi bafashije ikosa mukanya nari maje kubabwira yuko Masud Abdallah numwe mu bakinyi ikarata y'umuhondo no mukinyi wa Flambeau du Centre akora ikosa umukinyi wa Musongati Ali Diselemani. Ikosa rero rigomba rihanga n'abasore ba Musongati. Nari meje kubabwira uwo musore Abdallah Masudi numwe mu bakinyi bakoze amateka dasanzwe hano mu gihugu. Yafashije umugwi wa Vitalo gutahukana igikombe ca Primus League mu mwaka wa 2012, mu mwaka wa 2013 aratwara Sekafa yari muri Sudani. Ateye shoot yagereko hejuru, yaciye no mu mugwi wa Lidig Burundi Sport Africa awuvamwo yimukira mu mugwi wa Sunrise mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva yuko n'umusore afise experience dasanzwe. Ikosa hano rikorera na Mohamed Juma kapiteni ari Kizigenza arakora ikosa hano umusore pega Asman Amis. Asman kabareje Abdul Karim hani nyuma kwa Kiwara ero kereko Aro akabayeje mugenzi we yaga musore nyaruka cyane, uno musore anyaruka cyane ko umupira uciye uja hanze, umupira wabaye muremure, umupira no gushigwa ku metero 6 n'umunyegori Serge Munyegori wa Flambeau du Centre. Ateye umupira imbere yake ariko atakaja musore Aro ariko Enoch asubije Asman Amis akabayeje mugenzi we yaga asubije nga kwa Abdul Karim kuri Rahim akaba ateye umupira muremure agaraba mugenzi wiwe sore nambari nimero 10 sore afise ubuhinga bunini sore tesa ariko umunyegori Juma arabyifashemo neza sana kuelekezea lango pia la goalkeeper Serge. Ikipigwa fiki bao la kwanza likifungwa na huyu mchezaji Irakoze Saidi akiandikishia bao timu ya Musongati moja Flambeau du Centre bila.
igisindo cy'umugwi wa Flambeau, igisindo cy'umugwi wa Musongati giyegeje kwinjizwa n'uyu musatirizi wabo Irakoze Saidi benshi bazi kwizina rya Desai. Umupira kwafashe na Sengiyumva Rahim akabisubije kwa Leonard kuri Enoch akaba ateye umupira muremure araba Juma Mohamed Abdul Karim ariko taye umupira muremure no musore Isa cyana basore ba Flambeau Centre. Umupira kwafashe na pasi ariko Asmana Miss afise umupira ariko tackle ya Alberto Kumbure. Prince akaba asubije inyuma kuri Serge ajya Munyegori Serge umupira no gusubiza mu kibuga n'abasore ba Musongati. Prince akaba yereje mugenzi wariwe parfait kuri Leonard kuri parfait akaba yereje Asmana Miss akaba asubije kuri parfait akaba haye umupira muremure mugenzi we ariko sheza guteza neza cyane akaba yereje Serge ateye umupira muremure araba Abdul Karim ariko umupira kwa busohose hanze. Umupira no gusobezwa mu kibuga n'abasore ba Musongati bamaze kuba bisindi igisindo kimwe kubusa bw'uyu mugwi wa Flambeau Centre. Sengiyumva Rahim akaba akoreye ikosa n'uyu musore Roger. Rahim akaba yereje Mohamed Juma Mohamed sora nyaruka cyane Juma Mohamed Juma nakosa corner y'uyu mugwi wa Flambeau Centre. Bado bila kati ya hizi timu mbili ambazo ni timu za mkoani Gitega, zote ni timu ambazo zina mashabiki wengi. Timu ya Musongati iwe timu ya Musongati au timu ya Flambeau Centre, zote hizi timu mbili ni timu ambazo zina mashabiki wengi. Ni corner y'umugwi wa Flambeau Centre. Igomba itego n'uyu musore Abdul Karim akaba ateye corner ajya umutwe wa Enoch. Penalty y'uyu mugwi wa Flambeau Centre. Timu ya Flambeau Centre inapata penalty kupitia kichwa cha Enoch, mpira mmoja kugusa kwenye mkono. Penalty igomba itego n'uyu musore akina kuri nimero 2 kumugwi wa Flambeau Centre ariwe Abdul Karim. Inge turabikiza kuva muri penalty, tusubiri tuone. Penalty inapigwa na mchezaji wa nyuma wa timu ya bao la timu ya Flambeau Centre. Igisindo kimwe cy'uyu mugwi wa Flambeau Centre igisindo kimwe cy'uyu mugwi wa Musongati. Igisindo kimwe ku kindi, kocha wakiriye gute kunganya n'umugwi wa Musongati? Ubwa mbere mbaye ndashimira Imana kuko zose ni insinzi, aho gusindwa wofunganya. Tugiye kwitegura urundi rukino ruza gukurikira. Kocha mwarushije he hagati? Biraboneka yuko hagati uno munsi ni hari hameze neza ndetse no mu busatirizi kuko n'igisindo mwaronse ni cha penalty, mugiye gukosora he? None ari cha penalty mutakinye mwo kironga. Oya byose nico kimwe. Baturushije igice cya mbere natwe igice cya kabiri twasuye kwikosora turabarusha. Nigi ugiye gukosora mu zindi nkino zikurikira? Je nibaza yuko ni cyane ni parti mentale y'abakinyi. Uravye urukino umengo bose bari bafite stress, biyumvira gusa Musongati nabo nibo baravye biyumvira gusa Flambeau. Rero tugiye kwitegura tumenye icyo tuza gutegura, amakosa twabonye tuje kuyakosora. Kocha wari wemerera abakunzi cyangwa umaze kwemerera abakunzi yuko uzofata ikibanza igice cya mbere cyiganwa rya Primus League nikizorangira udafashe utari muri Big 4? Mbega nta kuntu wo kwizeza abakunzi b'umugwi wa Flambeau Centre kugira barabe yuko botahukana igikombe cya Primus? Sinshobora kwizeza umuntu ari wese kuko narababwiye yuko ikibanza cya mbere cyangwa cya kabiri muze kumbaza phase retour. Mugabo narabemere kuva match ya kabiri atwebwe na muri dusinze yuko tuzoheza phase ale turi muri ijya migwine ya mbere tuzoba turimo.
wakinye na Jumaine asanzwe ari umuvyeyi wawe mu bisanze no kumenyereza, wakiriye gute kunganya n'usanzwe yakwigisha ivyo kumenyereza? Je nibaza ko ico kibazo mwari kumubaza Jumaine niwe avyakiriye gute, kuko yari umukoca wanje nari umukinyi wiwe. Uno munsi twahuye ubugira kabiri duhura cyangwa ubugira gatatu, rero tugiye kwitegura twese phase retour nindaza gusinya. Urukino guno munsi gwabonetse yuko gwitabire n'abantu benshi, isizi y'abantu, mbega wari witeze yuko urukino guno munsi ruza kwitabirwa n'insizi y'abantu nk'abo? Nari niteze cyane kuko nari nzi ko n'ibindi bihugu bizoba biri ngaha kuturorera. Rero sinovuga yuko bibe gusa ku match ya Musongati na Flambeau, oya n'izindi match twakira aha baze barashika ku kibuga. Murakoze cyane. Yego murakoze. Ubwa mbere wakiriye guturukina? Je nagwakiriye nk'izindi nkino ukuntu namanda bivuga kuko twateguye ukuntu twama dutegura izindi. Yego. Mu rukino byagaragaye yuko gwari rukomeye ugiye kuraba, aniki mwabuze kugira ngo mushobore kuba mukura amanota 3 kuno mu gwa Flambeau de Centre? Je ngira ngo twari twiteguye ukuntu nabo bari biteguye, umwe wese yaje arondera amanota, nico gituma urukino gwari rukomeye. Ugiye kuraba abasatirizi barose uburyo bwinshi bwo gushobora kuba batsinda ibitsinda, ariko ntivyakunda, harakagorane bari bafise. Je nibaza ko atangorane, nuko gusa na Flambeau yari yateguye match, ngira ngo nico gituma urumva ntibabemereye ko batera mu igori. Yego. Derby yama ivugwa ko amajambo menshi, nuru rukino rwaravuzwe ko amajambo atari make. Uravye ukunge n'urukino rwagenze vyakira gute wewe? Je icambere novuga muri ayo majambo bavutse, ngira ngo nuko gusa Flambeau yatwakiriye nabi, kuko ugo rukino ni Flambeau yatwakiriye kugira ngo twime n'ahantu tugirira entraînement. Je vyarambabaje kuko urumva n'umupira turiko turakina, ari umupira rero ifo yuko umureka umuntu yimenyereza, wowe ugategura umugwi wawe abandi bagategura umugwi wabo. Ico nico kibi je nabonyemo. Kocha, ubona abakinyi bawe nk'ibintu bakoze mu kibuga, mbega baba bagejeje ku kigero kingana ku gute kwijana? Je nanezerewe kuko urumva barondeye insinzi bayibuze, banganije. Ivyo ni ibintu biba mu mupira. Je kuri je kubakinyi biwanje nta ngorane. Mugiye kubandanya mukora iki kugira ngo munezereza abafana banyu, guko amanota mwa mufise canke nk'ukuntu umugwi wa Musongati abafana bari bawiteze siko byo bariko biragenda? Je nibaza ko abafana botahura kuko abakinyi Musongati yari ifise champion iheze, sibo bakinyi Musongati ifise ubunyi. Numugwi turiko turawutegura, ngira ngo mu match zikurikira bazonezera. Kocha Mailo asanzwe ari umwana wawe mu bisanzwe n'ivyo kumenyereza, n'uruhe rugero wabonye kuri Mailo, nihe nyungu canke nihe terambere wabonye kuri Mailo? Je ico novuga ivyo kuvuga ngo n'umwana wanje ico sinocemera kuko mvugiye wenyene mu bintu by'akazi. Je novuga ati yateye imbere mu kazi, ifo yuko namufata nk'umumenyereza kandi akuze mbere. Ico nokwemera afite lisansi agenda ndaronka, ivyo n'ibindi ni ibintu biba mu kazi nta ngorane. Ku munsi wa gatatu muri kumwe na Vitaro, urukino rw'ikirarane ubwo nago mugiye kurutegura gute? Turutegura nk'izindi ukuntu twateguye iyi nyene ko duteguye niyo match ya Vitaro. Urakoze cyane coach. Okay, namwe murakoze. Asante.